iyo wumva udashaka gusenga. Igihe cyose ugiye gusenga hari ubwiza bw'Imana bumanuka ko urasenga. Imana irarondegwa. Nkunda abandondera kuko abandondera udahumeka bazombona. Niwamwegera arakwegera. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Niwamwegera utera intambwe imwe agatera 10. Kugira uhimbare ndiho hari ikimazi, hari ikintu uheba. N'umupira urawuheba, ibikuryohera urabiheba, ukabishaka ku ruhande ukavuga ati ndaje. Hindura ubuzima bwawe ugira ahantu wiherereye hawe iminsi yose. Hashobora kuba muri chambre, hashobora kuba muri salon, hashobora kuba ahantu nubwo waba uryama na petit frère na grand frère, uveyo. Gera muri corridor, gera muri douche, wiyugarane kuko ndiho abona hiherereye daro secret niyaba niho avyagiye. Kwe gufata ivyumviro vyawe vyose ukabigoborera Kristo, kavuga uti nje imbere yawe ni jewe nawe, wewe nanje nta wundi. Haleluya, Imana ishimwe. Tugagira inyigisho nise iyo wumva udashaka gusenga. Aba ameni mo gusa numwe gusa urabishikira. Hari gihe uba ushaka gusenga ariko udafise inkombe zo gusenga. Jewe kino gitondo nashaka kuza mugane numva mu mubiri navyuse ntameze neza. Bwa Satani nti ndagenda kandi nashitse kandi abuvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo wumva udashaka gusenga ninde bitarashikira ngaha kavyuka yumva ntashaka gusenga, ushaka kwiryamira, araramira avuga ukongereza ko 15 minutes 15 minutes ziheze ugasuruka ngazo ziri 15 minutes amgacu bivamwo byose ugaca wifuka. Kumbwira abantu bimpoye mu gusa ntibirabashikira mwe. Hari gihe mu mubiri ntushaka gusenga, urazi ko ari byiza gusenga ariko bisaba ko utanga ikimazi. Gomba kono kimazi amida biha. Gomba kono bikimazi amida. Haleluya. Nyakira ira aminda wihaye. Gomba kono bikimazi Imana ishimwe. Iyo ni imwe mu ndirimbo zamfashije gikizwa. Kwama twiririmba gomba kono twiririmba asete mu ndavuga ni none kandi nkasanga niko ndagwana n'umubiri ngo none nzoguma ndirimba ngomba kono bikimazi zo kibajya. Nabwiye Imana ndashaka kubikimazi rero. Igihe natangura ko nkwiye kubikimazi niho natanguye gukora Imana no gusenga ndavyumvamwo ntavyumvamwo. Imana ishimwe. Kuko gusenga tugatawushije gusenga no ku imbere y'Imana. Ugiye imbere y'Imana jambo ry'Imana rivuga ngo ntituzi. Haleluya. Ntituzi ibyo dusaba niko Paulo avuga. Ariko ngo muhemu w'Imana aradusengera n'iminiho myinshi kuko azi ibyo dukwiye gusaba. Igihe ugiye gusaba ukavuga ibintu ndabwiye yuko ushobora gusanga kuri 10 waronse 7 ku 10. Haro bitatu tari vyiza, haro 30% tari nziza. Iyo 30% rero muhemu y'Imana cha intervena. Jambo ry'Imana avuga turafise umuherezi mukuru adusengera yitwa Kristo. Yansabwe urayo 7:25 Hébreux 7 verset 25 ngo ari imbere y'Imana ngo asengera abera, il intercède en faveur des saints. Imana ishimwe. Rero iyo ufise umu intercesseur yitwa Kristo nuvuga yuko amasengesho usenga yose ashika imbere y'Imana ashikanywe niyo mu intercesseur yitwa Yesu.
Kristo. Imana ishimwe. Akazi kiyo nakahe si ukudeplasa amasengesho yawe gusa, tufata amashimo yawe cyangwa amasengesho yawe ngo atware imbere y'Imana, ahubwo arayafiltra mu nzira. Arayafiltra, gufiltra kuvuga gute? Akayungiro, arayungurura, arayungurura ibibi akabita muri pubere bigashika imbere yandiho ari parfait. Rero igituma twihebura kenshi tukidoga, turidoga ngo Mana nuranyishura. Imana ikwishura kuko ntibyashitse, byaguye muri pubere. Ayo ndavye ngo yo birakagumayo, ibidakwiye gushika ntibigashike. Kristo afata amasengesho yawe akayatwara ari mu nzira nawe ati oya ibi ni mubiri kabisa, aha yavangiwe, ariko vyiza akabishikana n'ibigoramye arabigorora bigashika bigoroye. Rero ivyashitse bigororotse uzokwishurwa, ariko bisaba kugire gute? Ugume ku birenge vyiyo. Amen, amen. Jambo jimava ngo twegere intebe y'ubuntu dushize amanga kugira ngo turonke ikigongwe kandi twishurwe tutabagwe. Bisaba ko wegera, mbega uregera kugira mugenzi wawe tegera. Imana ishimwe. Haleluya. Umviriza, nimba uri kurasenga iyo uvyumvamo gusa uzosenga gake, ntuzosenga iminsi yose, ntuzoshaka kumara umwaka uri kurasenga, ntuzomara ukwezi kurasenga. Kubera iki? Kubera umubiri ntiwamushaka gusenga. Hariho kamere y'umubiri idashaka gusenga. Imana ishimwe. Tugira twigire ku mugabo yitwa Mose, mu Exode ni kuvayo 24 12 16 turabigiye. Imana yamubwira ngo agende, Imana yamuhamagaye iramubwira ngo ndashaka kuganira nawe. Imana ishimwe. 12 verse 12. Uhoraho abarira Mose ati duga uze aho ndi kuri uyu musozi ugumeho. Aha, Imana ibwiye gute? Ngire gute? Cyambere agire gute? Aduge. Amani aduga agire gute? Apana bipe, agumeyo. Uguti gumayo. Nushaka gumayo utaduze. Kugumayo no kuvuga nuko wamuduga imisi yose ku musozi w'Imana, ngo duga hanyuma ugumeyo. Akantu kagumeyo nimba base Bibiliya mugashe umurongo. Reste là. Iwana nagize reste là. Amen. Komeza. Nanje nzoguha ibisate vy'amabuye biri kwivyagezwe n'amabwirizwa, ivyo nanditse ngo uvyigishe. 13. Mose avana hasi na Yosuwa umufasha wiwe aduga ku musozi w'Imana. Aduga ku musozi w'Imana. 14. Mwumvirize amajambo Mose yavuze ku murongo 14. 14. Abarira babakuru. Ati mutororerere hano. Mushitse aho tuzogarukira. Kigeza ngaho agiyehe mission idasanzwe. Bayiko mugume ngaha abatama les anciens, mugume ngaha turafisa ahantu tugiye kuri mission idasanzwe. Vuga idasanzwe. Iyo duze mbere y'Imana ugiye mu mission idasanzwe. Ati ni mugume ngaho. Mushitse aho tuzogarukira aho muri. Kandi raba musigaranye Aroni na Huri. Nihagira ufite ikintu n'uwundi azaze kuri bo yitware. Bari majambo tugiye muri zone igagute injoignable. Batelefona ngo uwo murondera ntari ari mu kibanza sicyakure gusa aho kidashikirwa. Haleluya. Ugiye ku musozi w'Imana, ikintu Imana ishaka kugenda ahantu ha wenyene nayo atabandi bakwegera. Komeza 15. Nuko Mose aduga kuri uwo musozi. Mose aduga kuri uwo musozi, ca gicu c'igifungu kirawutwikira. Haleluya. Igicu niki? Igicu niki? Haratabiza ari inyuma, igicu niki? Présence de Dieu, ukubaho kw'Imana. Igicu c'Imana. Haleluya. Ariyo presence nzanakoresha ijambo presence mu Kirundi sugura kubaho kw'Imana. Haleluya. La presence y'Imana na handiri atari ku musozi w'Imana. Haleluya. Uri muri groupe mukabona gira louange adoration ni vyiza, Imana iramanuka hakaba presence y'Imana.
mu gikorane haraba presence y'Imana, muri eglise haraba presence y'Imana, ariko iyo ni mwanya muto kuko mu masaha makeya muraza gutaha mwese, nta mwaza gusigara ngaha, twese urataha. Haleluya. Ariko hari ubundi bwiza bwo ku musozi w'Imana. Ubwo bwiza rero buraza bukagutwikira, umaze kuba muri bwo ntushobora kuva yiri wa wundi. Ariko bwira abantu batavyumva. Imana ishimwe. Duga ku musozi, ahaduga ku musozi w'Imana, laniwe iragira gute? Irafuka umusozi. Kibazo kwera iki ico gicu kitafutse umusozi imbere y'uko aza? Yace biba aje. Haleluya. Bisubiye yuko Imana arindiriye ko aduga ku musozi kugira presence yayo igire. Igihe cyose uduze ku musozi urakwega presence y'Imana. Presence y'Imana iza ari uko waduze. Hari kishaka gutahure. Haleluya. Suvuga ngo ku musozi w'Imana, w'Imana irahari kurindiriye. Oya, banza uduke. Ni washikayo ikimanuka. Imana ishimwe. Ko kera benshi baravuga ngo tuduke ku musozi w'Imana, nkuko umenya Imana yibera ku musozi irakurindiriye. Oya, nuko wewe waduze, wumviye uraduga, ukitandukana n'ibindi byose, ukabiheba, ukaduga, aho rero igicu kije kimanuka. Imana ishimwe. Dukomeze rero 16. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinai. Bwagumye kuri uwo musozi Sinai kubera iki? Kubera Mose ariho yarari. Komeza. Ico gifungu kiwutwikira iminsi 6. Umeze iminsi ngahe? Hari presence y'Imana iminsi ngahe? Komeza, heza uwo murongo. Iminsi 6 ku munsi ugirindwi. Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu cy'igifungu. Haleluya. Turi kumwe, mugira guya turi kumwe. Sitabumva. Imana ishimwe. Ko twinjiye mu bintu bikomeye muri kano kanya. Mose yagize gute? Etape ya mbere Imana yambwiye gute? Duga ku musozi, hari ibyo ngiranda guhe, ariko sitabiguhera ngaho. Sivyo? Nubwo yuko communication ya Mose n'Imana yari 5/5. Mose rumva ijwi ry'Imana, ariko kugira ronke ibivuye mu kiganza cy'Imana ntiyayimuhera muhira, ntiyayimuhera mu buzima bwa misi yose, ntiyamuhera mu kibano kugira ndabiguhe. Hariho ikibanza special ukwiye kuduga. Niwe duga. Haleluya. Etape ya kabiri yaciye aduga, muranyumva neza? Etape ya kabiri yaduze, ashitse hejuru. Haciye abiki? Haciye igicu kiratwikira umusozi. Muheni majambo, ni cyatwikiye umusozi, cyatwikiye Mose. Cyatwikiye Mose. Ariko igicu cyamaze iminsi ngahe? Ari inyuma, igicu cyamaze iminsi ngahe? Igahe? Iminsi 6 igicu gitwikiriye umusozi. Muri iyo minsi 6 Imana yavuze ryari? Umunsi w'indwi. Umunsi w'indwi niyo Imana yavuze. Kuva ku munsi wa mbere Mose ari ku musozi, igicu kirahari, ariko Imana ivuga. Ariko barabwiye gute? Ugumeho. Bamwe muri twebwe twaravuyeyo. Kwa mwavuye ku munsi wa kabiri cyangwa gatatu cyangwa wa kane, ariko Imana avuga ngo gumaho. Iyo minsi 6 yose Mose yamaze, nta mukozi yeko aramugaburira, nta madamu yeko aramugaburira, nta mazi yeko aranywa, yeko arafungura. Yakoko niki? Yaragumyeho arindiriye Uhoraho. Imana ishimwe. Kira mugenzi wawe tugumaho. Duga ugumeho. Apana gumaho gusa. Duga ugumeho. Haleluya. Imana ishimwe. Ndabwire kuduga ntibigoye nko kugumaho. Benshi boduga. N'inyigisho z'amasengesho zije, kenshi abantu bacatanga gusenga cyane, ariko nibagumayo
akazi kagoye nako kugumayo. Haleluya. Mana ishimwe. Igihe uzokumva udashaka gusenga, uzovyuke nubwo atamajambo menshi ufise, nubwo atakuraje nyinshi ufise, ari kuvuga ati Mana ndaje kugumaho. Nabitahuye ndavyuka kera ntazi imbere y'Imana, kandi gasanga numva ariko ndayura, natanga gusinzira nisinzirako. Mana ndasinziraho, ndagumaho, ndaguma ku birenga byawe. Egera intebe y'ubuntu, muronke ikigongwe no gutabagwa. Imana ishimwe. Haleluya. Kugumaho ni attitude y'abahizi batahuye. Igihe cyose uzovyuka ku bantu ushaka gusenga, urabwira umubiri wawe ugati nyumviriza, ntegerezwa kuvyuka, ntegerezwa kugenda, ntegerezwa kuja ku musozi, kandi ndagumaho. Ariko rero kubera ko Imana yavuze umunsi w'indwi, kubera iki? Iyo minsi 6 yose Mose yimaze, ubuntu bw'Imana buri ngaho, ariko atanako Imana ivuga. Nagarabwira ko kenshi nibatanga gusenga, ugashaka gusenga iminsi yose, hari iminsi uzomara, hari igihe uzomara hari agacerere. Agacerere ntigasigura ko Imana itakumva, agacerere ntigasigura ko Imana itakwishuye, agacerere gashobora kuba gasigura yuko uri kuregereza igihe c'Imana. Haleluya. Niba mukinyumva mugire gutya. Aha, Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Usurinye umunsi w'indwi, le 7e jour. Uhoraho, suramo kuva ngaho, umurongo umunsi w'indwi, suramo usome ngaho. Ku munsi ugira indwi, Uhoraho ahamagara Mose. Yamuhamagaye ku munsi ugira indwi. Umunsi wa mbere agacerere, umunsi wa kabiri yumviye Mose ku musozi. Kuva mu gitondo uricaye ngaho, Imana ivuga, urarindiriye, urisinzirako, uravyuka, mwijoro urasinzira, bukeye kwa kundi nyene, umunsi wa gatatu kwa kundi nyene, umunsi wa kane kwa kundi nyene, umunsi wa gatandatu Imana yavuga ati uyu mugabo nanomara ukwezi ntazova ngaha. Imana yashaka kuraba umutima wawe unyotewe Imana, umubiri wawe udashaka, hari ibintu bituma udashaka, wumva woryama ukavuga uti ndavyuka ndaja imbere y'Imana. Kubera iki? Imana yagusavye ngo genda ugumeyo, genda urindire, genda utegereze. Sitavyumvamo. Imana yakwaje kuvyumva cyangwa utavyumvamo, yagusavye kuduga no kugumayo gusa. Kuko niwagumayo hari ikintu kidasanzwe umaze gukora mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashaka mutaro yuko kugumayo bingana gusenga. Gusenga bisigura kugumaho. Haleluya. Mu gitondo niwavyuka ukubona ushaka gusenga, vyuka ku nguvu, vyuka uje mu masengesho, ja mu cyumba cy'amasengesho, aho usengera hose, nimba muri salo wicareyo, nawe utovuga ijambo na rimwe, ugumeho. Ntibisaba kumuvuga gusa cyangwa uririmba, bisaba kubaho. Intambara uzogira gusa ndabikubwira, intambara y'ivyiyumviro gusa niyo uzogira yonyene, ariko umubiri wawe urashaka kuwutegeka kugendaho. Iyi ni ntambara niyo gwana mu vyiyumviro gusa. Imana ishimwe. Matayo 6:6, Matayo 6:6. Ariko weho iyo usenga, uje haruguru mu nzu yawe, ugare urugi usenge so aba mu misho, kandi so akuboneye mu misho azoguhera. Aya ngo niwasenga ugire gute? Uje haruguru mu nzu yawe. Aba mu Gifaransa avuga ngo ferme ta porte. Haleluya. Ugare urugi. Urugi yako ravuga surugi nkarujya canke rujya. Umuryango wavuga ni mu bwenge bwa mu bwiyumviro byawe. Imana ishimwe. Tuvuga yuko uje imbere y'Imana
ngo usenge so abahe. Imana ibahe. Ndiho abahe. Ya. Ubiriza iyo muko murasenga groupe ni vyiza, Imana iramanuka ikiyerekana, ariko ku bugingo bwawe wamurondera umwanya wo kuja mu misho. Nuko muranyumva? Genda mu misho mwene data. Mu misho novuga iki? Genda ahantu ha wenyene. Gusenga n'umugore wawe ni vyiza, ariko urondera umwanya wawe mu misho wenyene. Wenyene. Vuga uti jenyene. Sinzi igituma ntako ndabumva ko muko muravyakira. Ariko numva yuko biranturira jewe. Biko biranturira kuko ndaza aho byanguye naho byangejeje. Ndazi ngene ubuzima bwanje bwahindutse maze gutahura n'amajambo ariko nababwira. Imana ishimwe. Byarageregeye nkavyuka. Bikanka. Nkumva ngasanga nasuye kuryama, ngasura nkavyuka nka gatanu. Ryama vyuka. Havuga ni ndagiye nicare hahandi ngashikayo. Nabwira Imana nashitse. Ndi hano mubashise ndimwo. Mwumva nta ndirimbo iri kwiraza, ntaco ndahari. Haleluya. Naje kumara nka 30 minutes avuga ndiko ndiyumvira gusa ivyiza vy'Imana. Kwiyumvira ubunini bw'Imana, kwiyumvira aho yicaye mu ntebe yayo, kwiyumvira abaserafi bayikikuje bariko baravuga ngo uwera. Ntango kwiyumvira amajambo nk'ayo cyane bukandirimbo ngo natwe bwakiri mu isi tufataye nabo tuvuga tuti uwera. Imana ishimwe. Haleluya. Amajambo arakomeye ngo Imana iri dans le secret ahishije. Et ton père qui voit dans le secret, kandi so wawe akuboneye mu misho, akubonera he? Nakubonera muri MK, akubonera mu misho, nakubonera kuri eglise mu misho. Hamwe atawe gukomera amashi, hata ukomera ngo umuntu spirituel, ngurazi kusenga, ngurazi kuvuga mu ndimi. Hahandi wenyene hajya biyakuronderera. Hari abantu benshi bari mu bikorwa by'Imana, biruka mu bikorwa by'Imana ibintu byose, ariko mu misho siho bari. Baruma, bazi kuma. Kubera mu misho niho warone ukuri inkomezi zo gukora ibyo urakora. Ariko akurondera hehe? Ngo akuboneye mu misho. Mbega uri mu misho wewe? Mbega uje kangahe kumukundwi? Kangahe wiherera na ndiho? Imana ishimwe. Abaroma 12:1. Nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Wow, ibimazi mu Kinyarwanda n'igitambo. Ibimazi cyangwa ibitambo bimeze gute? Apa kwa simira kuvyera, ndavuze ngo vyera. Imbere yo kwereza kuvuga gute? Kwera kibikeneye kuba bizima. Kwera kibikeneye kuba bizima. Kwera iki? Kuko bitabaye bizima kikibaye ikimazi. Uzanye inka yapfuye, kaza n'abaherezi bari gutera amaso. Ntibashaka inka yapfuye, ntibashaka intama yapfuye, bashaka impene cyangwa intama nzima. Bari majambo bashaka iki? Bashaka itungwa cyangwa kidashaka gupfa, gishaka kubaho. Niko navyumva. Abaherezi bashaka inka yaje bayiboshe ko ire kuyice hunga. Abatwara be acari ngaye irashahari ngaha, irashahari. Uzogere murabe ngene bigenda hariya. Abantu bazana impene ku kinga, ninda azana impene yayimago arayiboha, idashaka iratuza ikavuga ati ndeka, sishaka gupfa. Kijya kidashaka gupfa nico ndi hashaka. Kijya gishaka kumererwa neza nico arondera. Ari majambo igihe uzokumva udashaka gusenga, niyo mwanya mwiza wo gusenga.
Satani yaguteye kuko azi ibiri inyuma y'amasengesho. Igihe wumva umubiri udashaka ahubwo bigutera intege. Komeza rero ngo ibimazi bizima vyera avuga yuko vyitandukanye, tuvuga yuko tiza kwa arakijijwe tagaza mu bw'ivyaha bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Amen, amen, amen. Haleluya. Ngo niko kugira gute? Niko kuyikorera bigira ikimazi, nivuga yuko igihe utari kuruva opposition ni vyiza ushima Imana, ariko uteza kuzohaba muri wewe vyanka ubikunda. Kuko umubiri nukunda ibintu bibabaza, ukunda ikimazi, ariko dukwiriye guhitamwo. Imana ishimwe. Rero intambara ya mbere ikomeye, niyo ngiye ndabereke rero. Intambara ya mbere ikomeye twumvikanye yuko kuturinga twese mu gitondo hamwe wumva udashaka gusenga, urashobora guhitamo kuvyuka utagwaye, uragenda mu cyumba usengeramwo, kandi ubishobora. Ndatobishobora ngaha, wabishobora, umuntu wese yabishobora. Uhisemo ndavuze ndavyutse ndagiye gusenga, nubwo ntabishaka ndagiye gusenga, ndagiye kuja imbere y'Imana, umubiri wawe utegeka utagwaye, amaguru yawe yumvira ibivuye ngaha, umutwe wawe urabwiye amaguru we vyuka, wa mutumba wawe nkurikira tugende, amaguru aridoga umutumba uridoga muragukurikira, uraza umubiri uragukurikira. Ariko intambara ikomeye rero mu vyumviro. Mana ishimwe. Mu vyumviro waje kubwira Imana ngo nashitse, hasigaye kumenya ibikoresha mu bwenge bwawe. Nibiki bikoresha mu mutima wawe? Nibiye vyumviro? Kwiyumvira amadeni abantu tarishura bagufitiye amadeni, kwiyumvira abana bawe badashoboka, mugabo yakunaniye ku kazi, patron wawe agoye, ivyo byose birashaka kubuza kuja imbere y'Imana. Haleluya. Etape ya mbere ni ugutegeka umubiri wawe ukaja imbere y'Imana. Cyo cya mbere. Kandi cyo nikigoye. Ariko ndabereka ikigoye ni vyumviro bigukura mu bwiza bw'Imana, ugasanga uri imbere y'Imana ariko umutima wawe utari imbere y'Imana. Aho rero hari intambara y'umwanya wose uzomara imbere y'Imana. Nimba mari isaha imwe, nimba ari iminota 30, uwo mwanya wose ukwiye kugira intambara, cyane umwanya wa mbere imbere y'Imana. Kadusome mu Bikorino ba kabiri 10:15. 2 Corinthiens 10 verset 5. Dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose. Mu Gifaransa bango nous renversons les raisonnements. Alléluia. Renverser uvuga gute? Turashingura cyane turacurika. Ivyumviro byaje kuri utwara hariya, bagira ati garuka. N'intambara wewe uravuga mwa uti je nshaka kwiyumvira ibyadiho, nshaka kwiyumvira ubushobozi bw'Imana, nshaka kwiyumvira aho yanguye, nshaka kwiyumvira ibyankoreye muri kahise, nangura kuraba ibyo yankoreye cyagiye natawe, cyagiye nanihebuye. Haleluya. Banza wibuke ubwiza bwiwe, banza wiyumvira ibyo wabaye muri Bibiliya yakoze. Iyo vyumviro nivyo bizonesha bya vyumviro bindi. Amen. Bigusamaza. Mu Gifaransa bango nous renversons les raisonnements. Dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose. Amen. Ngo kihashiriwe kugwanya ukumenya Imana. Umvise kugwanya toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Komeza dufatamiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Kasubiramo kana. Dufatamiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Ivyiyumvirwa cyangwa ivyiyumviro. Dufatamiri ivyiyumviro vyose. Pastor Pio, ntakora kurikira. Mwasama kwera imvura. Mwumvise icyo Pio yavuze. Ari bamwe bavyumvise. Kugira uje imbere y'Imana ukeneye kugira gute? Kasubiramo kana. Dufatamiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Nous amenons toute pensée captive. Pastor Natasha. Niande tuko turi kumwe basi mu mwema. None kumengo nimko munavyakira. Ko mutako murasha. Ko nshaje nyene. Kumenaza. Biratabizi.
ndabwira amajambo y'ubuzima gufata miri ivyiyumviro vyose nshaka ngaha nanora nk'abahizi 10 gusa nabanesheje abantu baje imbere y'Imana bati ndafashe ivyiyumviro vyose ivyiyumviro by'akazi vyose ivyiyumviro byo muri famille vyose ivyiyumviro byo mu rugo rwanje bitameze neza vyose ndabifashe miri ngo ndabifata nkagira gute nabigomorera Kristo ijambo ryose ndabigira gute nabigomorera Kristo kugomorera ndabisuka vyose toute pensée captive à l'obéissance de Christ ndabigomorera Kristo ndafata ivyiyumviro vyanje vyose kavuga ndagwaye ivyiyumviro vyanje ndagwaye ubwenge bwanje ndagwaye umubiri wanje ndagwaye impwemu yanje muri kano kanya ni wewe gusa. Experience yiwanje maze imyaka myinshi ndabikora. Experience yiwanje ngwana hagati y'ibiro 5 na 10 ya mbere. Hape azi imodoka yo gushitura kaya tugishitura imiduga. Hakiri ya miduga vitesse manuel. Ndazi gushitura ngaha. Ushira muri deuxième. Gashira kuri embrayage. Bagusunika. Siko bagusunika gatoya aba specialiste nukene gusunika cyane. Gatoya gusa. Washize muri embrayage na deuxième ukarekura. Kera. Nama ndiko ndashitura kenshi masengesho. Kandi nza 5-10 minutes changuruka. Satani arabesha muri ya mbere. Ariko yo gufata ivyumviro vyawe vyose ukabigomorera Kristo. Kavuga uti nje imbere yawe ni jewe nawe wewe nanje nta wundi. Ndashaka ave nk'umuhizi ngaha. Umuhizi kazi. Haleluya. Uhaguruke mu gitondo. Byanse bakubwiye ngo aragusohora mu nzu, bakubwiye ngo nta kimwe uzovamo, nta mwana uzoronka, waratawe uraza Kristo. Aya majambo yose ndayakugomoreye. Kiza amaso kuri wewe na wundi nkeneye ya mwosho no aho bakamera kashe mukambona ko nasenga ari kemba n'umusatsi. Ubwiye Imana ni bavuge ndibera yawe niwe mamagaye ndibera yawe na wundi shaka madayimu ndavuga ati wa mugabo yari y'amavubi uhaguruke mu gitondo mu mubiri wanje sinari ko shaka kuvuga gukina umunsi byagoranye gitangura ariko ubu ugushitura yenge nibanga gushitura. Abana bavutse muri 2000 navyo bazi bavutse ama automatique gusa ariko manuel twarashitura ndazi gushitura byaba kabaye. Imana ishimwe. Zaburi 42:5 Psalm 42 verset 5 mutima wanje niki gitumye wicurikira. Akobwira nde iragujya mutima wanje mushaha wanje pourquoi t'as battu mon âme. Byanze ufite wa mubiri wanje wa mutima wanje utegerezwa uvyango bikundura vyuka tu ubwire urabwira mu gitondo uravyuka amaguru arakomeye amaso arakora amatwi arumva ndacyari sensible ndashobora gutambuka. Niba mara gushika kirenge cya mbere icya kabiri utambuke intsinzi. Haleluya. Nuwemera yo ngo ntacu no mu gitanda uzosenga barakubesha. Vyuka Mose yarataye umugore arata umuryango arata kibaniro araduga ku musozi aja kurondera Imana irarondegwa. Nkunda abandondera kuko abandondera udahumeka bazombona. Niwa mwegera arakwegera. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Niwa mwegera utera intambwe imwe agatera 10. Haleluya. Kumbe nana kimurabona kuri rwacyo ku munsi wa kabiri nta kibe gihinduka umunsi wa gatatu ariko araza. Niwa uvyuka iminsi yose
amen. Nta na kimwe gihinduka, amadeni ntavaho, ibitutsi ntibivaho, nyene inzoga makushira ko aguhogo fyonza gutya, naco guma ku musozi, guma ku musozi. Niba gumayo umenye ko uko iminsi igenda uri kuregereza, uko iminsi igenda uri kuregereza. Baragutwenga ariko uri kuregereza, baragusuzugura ariko uri kuregereza. Igihe uzohagarika, niwahagarika uhaye intsinzi Satani. Izina rya Yesu kwereka umutima wanje. Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai gémi au-dedans de moi. Niki gitumye umagararamo? Niwishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbariza, agakiza kava mu nyonga yaho. Uyu murongo atwereka neza ko yatanguye umutima wiwe widoga, wihebuye, wimyoza, wabivuyemo. Acavuga ati wa mutima wanje wafashwe n'ibiki? Wafashwe n'ibiki? Haguruka! Ayayayaya, numva noguruka. Ndaza aho byangushikanye, ndaza aho byankuye. Uno munsi ndabwiza ukuri, simba ndi muzima, banaravuye. Mumviza amadayimoni icyo avuga muri deliverance samte mu Gifaransa. Ako kagabo tuzokica. Ako kagabo nikane ngo nikajewe. Kweki bashavuye, kweli bigambi yabo yose kurasambuka. Imana ishimwe. Abayibura 5 umurongo w'indwi. Turagana Yesu yasenga. Yigeze gusenga. Kristo mu minsi yamaze mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu. Atakamba cyane arira. Asigira gute? Suramo kanu. Atakamba cyane arira. Yatakambye agira gute? Abantu mushaka gusenga munezerewe, mutwenga, bakaruhuko. Si Yesu Kristo yatakambye arira. Siwe gusa na ba Paulo bararira. Imana ishimwe. Ariko nibarira iminsi yose. Hari iminsi yo kunezerwa n'iyo kurira. Rero ntusenga mu isi miza gusa, n'iminsi yo kurira usenge, utakambe kandi winginge nka Kristo. Komeza. Kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Imana ishimwe. Rero nashaka utahure ikibazo aho kiri. Matayo 26, Matayo 26:41. Numva neza ikibazo aho kiri. Ni mube maso musenge. Iza ngaho subiramwo. Ni mube maso musenge. Ngaho nashaka kwaza ni bande bari basenga hano. Muri isari nashaka ko abantu basenga. Hana 30%. Okay, sinavuza basenga imisi yose, basenga basi. Hani imisi yose. Baciyaboneka. Ni bande bari maso. Kuwa maso kwanza, kuwa maso. Kuwa maso kubera iki? Byari uba maso. Uba maso kubera hariho umwansi. Ushaka kuba maso ta mwansi ahari. Imana ishimwe. Iyo ari umwansi, kuwa maso abaveyeur, abanyezamu. Umuntu abizagira izamu ryari iyo yiteze ko hariho umusuma. Ugiye muri quartier shasha, ugishika barabwira ati iyi quartier irinzwe n'abasirikare. Barabwira ati hariho urugo n'abasirikare n'inkoho n'imbunda. Nuvuga yuko abantu bo ngaha birazwi ko atamusuma ashobora kwinjira muri ino nzu. No mwijoro nta n'umwe ashobora kwinjira. Hari gufuru uzogura none. No kugana ugara mwijoro. Bashaka gukingira ko gusa mugana ugara. Ariko iyo uzwi ari umusuma. Haleluya. Iyo uzwi ari umusuma utaza kuba maso. Urashaka igufuri. Nibanda ngaho imbere yo kuryama baraba ko bugaye neza inzu. Atabigira none bigenda gute? Wiryamira gutyo. Par foi. Ufise kwizera. Ugira uryame. Okay, ashobora kuba ari nyene rugo papa canke mama kenshi aza kuraba ko uyugaye. Agasura karaba neza ko yugaye. Nabwiye namutagije ukuboko. Mwese abasamazu ngaha.
murabikora. Atari wewe ubikora, madamu warabikora, atari wewe umugabo warabikora, sivyo? Nuvuga yuko rero mana majambo mwese muri maso ku mazu yanyu. Muvyemera mutavyemera nivyo. Bamwe muri mwebwe abanyezamu barari ijoro ryose baricunze inzu. Kweli ki uri maso. Ariko ikibabaje twara bitigirya ari maso nijana kwijana. Twara bitigirya ari maso ku mishaha yabo. Indari maso ku mushaha wiwe. N'umuntu azi yuko Satani ashaka kugutera. Uzwe kwa maso. Inzira ya mbere kwa maso nugusenga iminsi yose. Ira maso rakanu gatoya. Kuba maso tukwa muri kura kemeye amadayimoni iminsi yose. Sino mvuze. Igihe cyose kurasenga. Imana ishimwe. Nawe uva kwa mbere kugera kwa gatandatu. Ugumushima Imana gusa uri maso. Kweli kuri maso. Kweli imbere y'Imana. Wenyene ukitandukana n'abandi. Ubwiza bw'Imana igicu kirakimanuka. Ntiwatahura. Ibidabwiye bya Mose yaraduze aje imbere y'Imana igicu kiramanuka kiratwikira umusozi Mose ariko. Bisigura yuko rero igihe cyose ugiye gusenga hari ubwiza bw'Imana umanuka kuri kurasenga. Ubwiza bw'Imana umanuka ngo wasenze neza, ntuvyumve neza. Haleluya. Ngoma kosora ngene Satani akunda kubesha. Satani azi kubesha abana b'Imana mu ijambo ry'Imana nyene. Akore hamwe Imana yakumvise kwera ikiwa kuma wayura. Kwera umunsi wisinzirako. Ariko niba washobora kuva mu gitanda ukaja imbere y'Imana nubwo atantege ufise ariko ko wagiye ijambo ry'Imana rirekana neza ko Mose amaze gushikayo igicu cyaramanutse. Satani azo kubesha ngo Imana izo kumva ngo iyo wasenga neza ukavuga mu ndimi neza ukatura amajambo neza, oya genda ugume yo. Ndavuze ni genda ugume yo. Genda ugume yo. Maze imyaka irenga 20 ndabisha mu ngiro. Haleluya. Kenshi uravyuka urumva bishaka uruzuye ariko ari miss udahitabishaka. Navuze ni iyo miss tabishaka rero nzovyuka ngende hama ngumeyo. Ko ni wagumayo bisuka kuri maso. Kuri maso kwera iki? Kwera igicu kiramanutse. Ubwiza bw'Imana buramanutse. Satani arahunga. Satani ahunze iki? Nahunze wewe. Ahunze igicu cyamanutse. Ahuri. Ko munavyumva? Ninde ko rafasha? Haleluya. Ndashaka byukuri yuko uhindura amasengesho yawe kuva no munsi. Amen. Cyane kuko no mu Imana aranyereka yuko hariho benshi ngaha bigeze gusenga cyane barabivamo. Ntibaguye mu byaha, ntasuye mu isi ariko uza mu masengesho bwarazimye. Bateri flat. Nuvuga yuko urakorera Imana, urasenga ariko gusenga nta kigenda. Kubera iki? Uraza kuri eglise ariko gusenga warabihevye. Kubera iki? Kenshi babiheba kubera utishuwe. Sivyo? Hari ikintu wasengeye ntiwishugwa turabiheba. Rero mpo mu Imana yantumye kubwira yuko ukwiye kuvyuka. Kanguka ugende ugumayo. Uko niwagumayo zuri maso. Abari maso n'abantu basenga misi yose ni mu bihe bibi no mu bihe vyiza, haba imvura hataba imvura, biryoha bibiha, aronka inkurumbi aronka inkuru nziza, aravyuka misi yose. Uwo niwe muntu ari maso. Amen. Hari igihe vyigeze gushika nabwire, hari igihe vyigeze gushika nari mu bihe bigoye cyane, bikanga nuko nsenga ndavuga ndavyuka, hama ndavyuka nagenda aho nsengera ndashika Mana nashitse ndabija muri mwe mvuga cyangwa ngaho je nawe turi kumwe rero ndi kubirenge vya ndagumaho ndavuga ijambo rimwe buke nanga kwibuka ibintu banagira nkorera nanga kwibuka ncangira muri kahese cyagihe yaranyibutse cyagihe byagenze gutya
cyane kuraba ibintu byiza gusa naramaze nka 30 minutes nkango kuvuga kubera iki nananesheje kubayo wanesheje. Amen. Kera ntamenya ibanga yuko umuntu akunda kuvyuka kare mu gitondo ukwiye kugira gute ukwiye kuryama kare. Je ni ibanga uryama minwi ngoro match ya Barcelona nande amwe tavuka 4h du matin basa nande na Real kazi kuna kwa mwijoro cyane wange satana akora uryamye 1h du matin ngo ye Barca amwe tugera kuryama 4h du matin ngo harami ukivuge nibaho kugira uhimbare ndiho hari ikimazi hari ikintu uheba no mupira urawuheba ibi kuryoherera biheba ukabishaka ku ruhande kuvuga ati ndaje kuko nimba ari filme seri ikubujije beze yashaba wa seri amaseri yashaba Berikatureze yashaba agiye byarahavuye wewe wadyamye utevye kwera filme cyangwa umupira hanyuma nuje imbere y'Imana. Mbega muraziga n'Imana ibibona ndiho bibona ayibona gute? Hagati y'umupira nandiho nindakomeye, hagati ya filme nandiho ndakomeye, hagati y'abagenzi nandiho ndakomeye. Ndiho bivana nindiho nimba wamaze kubiheba kwera ndiho tuvuga yuko akomeye. Ariko niwareka gusenga kwera ivyo bintu nindakomeye sindiho akomeye n'ivyo bintu bikomeye. Amen. Nobara gutahura gutyo bica bihindura ngiri yumvire. Imana ishimwe. Ngo nimuwe maso kandi musenge komeza. Ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze. Ariko umubiri ufise intege nke. Umutima avanga ni esprit. Umuntu agize twabibonye ngaha agize n'umutima umushaha impwemu hamwe n'iki n'umubiri. Impwemu bw'ifaransa vango veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Imana ishimwe. Cyo sigura niki rero mu mwanya washatse kuvyuka ukuva biranse bisigura iki? Bisigura ko umubiri uri mu ntege nke udashaka. Ariko ibyo dusobye ngaha bisigura ko nawe umubiri udashaka impwemu yawe yamishaka. Biza umubiri ntushaka ariko impwemu yawe irashaka gusenga. Rero iyo umaze kubitahura nshaka mumva amajambo arakomeye ngo nababwira imvura ikora basamaza gira gutya. Amen. Iyo umubiri udashaka wama wibuka ko impwemu yawe ishaka. Ndagisubiramo igihe umubiri wawe udashaka gusenga impwemu yawe irashaka gusenga. Bene majambo wewe uri hagati y'umubiri wawe n'impwemu yawe niyo wihitamo kumvira umubiri cyangwa kumvira impwemu. Niba ushobora kuvyuka ni kubera ko impwemu yawe izo yanesheje. Kuva uno munsi umenye ko igihe uzova mu gitanda ukaja gusenga ni intsinzi. Igihe uzovuga ndavyutse ndagiye gusenga ni intsinzi. Ko nimba ari ikintu satani yanka n'amasengesho. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka mumve yuko ukwiye gusenga iminsi yose atakuvuga ngo ugira usenge ngo urabe ngo bitoba mu ndwi zibiri, ariko usenge ugira ubuzima. Usenge ugira wumvire impwemu yawe ube aho Imana ishaka kuba, ube imbere yayo kandi ugende imbere y'Imana utagiye kuvuga ngo ndaronka ibyo mvuga. Ngikizwa gitanga gusenga igitabo nasomye cyerekeye amasengesho ndibuka ko nagenda gusenga ntabwo niyumvira ko nzakuronka ibyo mvuga. Ngikizwa nagenda imbere y'Imana ndavuga none ko ndabivuze byose no musta kuvuga iki, ariko ugize imbere y'Imana ntushaka kubura ibyo uvuga. Haleluya.
mwumva nuko igifite agaciro mashaka muvyandike. Igifite agaciro y'urumasengesho sama jambo uvuga ahubwo nukubayo. Ndabisubiyemo, amajambo ni vyiza arakenewe, ariko igifite agaciro cyane gusumba ibindi si vyiza kuvuga, ariko ni kubayo. Imana ishimwe. Kuko Pawulo avuga ngo mu Waroma 8 ngo ntituzi ibyo dusaba, ntituzi neza ibyo tuvuga, ariko mwemu w'Imana aradusengera n'ibiniho byinshi ko arazi bikwiye kuvugwa. Haleluya. Rero igikuru nubeza ngo nza kuvuga iki, gendayo. Kera ntatahura ivyo byo kuryama kare, agenda kuvyuka y'amasaha nyene, hama nagenda gusenga, numva itiro ryinshi. Ndavuga nti Mana, ndasinzira ku birenge vyawe, kandi narasinziriyeyo, ndanagende ngo muri iyo tiro nyene. Iyo ni attitude y'abahizi. Ndavuga Mana, sinshobora mu gitanda ntagwaye, ndavyuka. Mana ishimwe. Ndabwire abantu mwubatse ngaha, ibinda kugira ni watangura kubishira mu ngiro. Umupartenere wawe niba kijijwe, nawe musiga mu gitanda, bitebuke azovyuka nawe nyene. Mana ishimwe. Haleluya. Je yigira mariage navyuka madama agasigara. Ngarutse kamera ngo urahiri wesha. Ariko ubuye n'umuhizi yari gihanurira aho akavyuka. Rero urandukiza wo mu bana. Impwemu irandukira. Yaba nziza irandukira, yaba mbi irandukira. Imana ishimwe. Haleluya. Harano umurongo wa nyuma shaka dusome mu ikono wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 16 usha 18. Aha kubereka cyane cyane abantu basenga bigoranye, kwisonzesha, ibibabaza bitajyobera umubiri. Nashanabwiye yuko bikubabaje ntibigutera ubwoba. Imana ishimwe. Bikubaje ntibigutera ubwoba, ahubwo bikorava bizovamwe ibintu vyiza. Nturabe imibabaro urimwo, urabe ibizovamwo. Imana ishimwe. 16. Nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha. Akaru gasubiramo kanyuma, umuntu wacu w'imbere w'imbere indani yama ahinduka musha uko bukeye. Okay, naho umuntu wacu wo kurukoba, naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, kubora nuva yuko akora ba détruit. Imana ishimwe. Ugiye kwirwana ahantu mu kwisonzesha cyangwa kwiyiriza, ukamarayo no minsi 2 cyangwa 3, hari ibiro utavanayo, sivyo? Hariho ngaha hari intege nke, nuva yuko mubiri ukurarekama ivyo hari ubuha, ari byo wimye. Uvyutse ugaza gusenga, umubiri wababara, ugenda umubiri ukurarira uvuga ati nshakwiryamira. Nuva yuko wa muntu wo hanze ariko arasukubora gusa, ariko arasambuka, ariko arononekara. Komeza. Umuntu w'imbere, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Abyumvise? Yamahinduka musha ryari? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vuga uko bukeye. Uko bukeye. Nushaka kuvuga ngo uko bukeye, udasenga uko bukeye. Esubiremo. Nushaka kuvuga ngo umuntu wawe w'indani w'imbere ahinduka uko bukeye, kandi asenga uko bukeye. Ntibishoboka. Kugira umuntu w'imbere abe musha uko bukeye, bisaba kusenga uko bukeye. Bisaba kuvyuka mu gitondo uko bukeye. Nibisaba ko kuvyuka uko bimeze neza. Nibisaba kuvyuka ngo uronse visa. Bisaba kuvyuka nawe waraye wumvise inkuru mbi. Igihe cya mugongo uravyuka, waronse amakuru mabi ku mwana wawe, waronse amakuru mabi ku buzima bwawe, ku nzu yawe, ariko uko bukeye. Haleluya. Uko bukeye uravyuka.
kugira wa muntu wawe burusha uko bukeye. Icyo mutazi nuko ukureka gusenga ukumvira umubiri hari umuryango wuguruye Satani ayinje mu buzima bwawe hari bipfa. Komeza 17. kuko amarushwa yacu awahutse y'akanya ka none yiyongeranije cyane. Nawe wagira ibibazo muri kano kanya bikamera nabi ukaronka inkurumbi cyangwa ugasenga ukisonzesha kumva umubiri wawe urababaye urabuze ariko nubemeze gutyo. Komeza. yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. 18. natwe ntituraba kubiboneka guhagaritse ariko turaba kubitaboneka. aho rero hagarika. Imana ishimwe. Siraba kandi rero uhagarikira aho nyene iyo phrase yanyu. natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Subiramo rero bavyumve neza ntari inyuma abasamaye. natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. 99% baheze gusenga barabiboneka. Abantu benshi baje gusenga kubera ibiboneka. Bagiye gusenga bashaka ibifatika, ibyo bifatika nivyaza bacha bivamwe na kare bimaze iki gusenga ariko umuntu arabe bitaboneka. Wowe urabe bitaboneka ntushobora gucika intege. Kuko nabo Imana ngo musenge iminsi yose, musenge udasiba. Bana majambo gusenga ni nko guhema, guhumeka. Ntushobora kuvuga ati no munsi ndahisemo simpema. Zoso guhemejo maze zohemejo. Inde uvuga gutyo. Mana cyo guhema ndabivuyemo. Ni wamara guhishurirwa ko gusenga ari guhema. No mu bitaro ukuguru kuri hejuru. Haleluya. Na serumu meze gutya. Haleluya. Mana gushima kuri Imana. Ndazi yuko hano nzohankura. Hariho kazoza nziza. Urazi ivyumviro unyumvira ko si vy'ivyago, ni ivyumviro bizoma kazoza nziza. Kuko urazi yuko ubayeho kubisenge. Imana yaguhaye umwuka kugira usenge. Waremewe guhimbaza Imana, waremewe gutazira Imana, waremewe guhesha Imana icubahiro. Igituma uri muzima, igituma ufungura, ufite n'igifuwa n'amaboko akomeye. Tugira ugare gusa, nugira usenge. Imana ishimwe. Ikintu cyose ukora umenye ko gikwiye kuba ku cyubahiro cy'Imana. Nimba ushaka ubuzima egera ndiho iminsi yose. Bimeze nabi bimeze neza. Vyuka iminsi yose. Vyuka iminsi yose. Vyuka iminsi yose. Hindura ubuzima bwawe. Hindura ubuzima bwawe. Ugira ahantu wiherereye hawe iminsi yose. Hashobora kuba muri chambre, hashobora kuba muri salon, hashobora kuba ahantu nubwo waba uryama na petit frère na grand frère. Uveyo. Gera muri corridor, gera muri douche, wiyugarane kuko ndiho abona hiherereye. Daro secret niho avyagiye. Igicu kizomanuka. Haleluya. Nicyamanuka ntizoza kuzocugendegwa. Ushobora kumara iminsi 6. 6 bishobora kumara amezi 6. Ushobora kumara umwaka umwe. Ushobora kumara imyaka 2. Ushobora kumara imyaka 3. Atagihinduka. Ariko niwagumayo wawundi atabesha ibyo avuze abishitsa. Wawundi arinda ijambo ryiwe kugira rishitse azobishitsa. Azokugendera, azokubohora, azoguhindura. Ahanje ndahejeje. Haleluya. Nizere ko uzabwirwa amasengesho kuva uno munsi uhindutse. Amen. Nizere ko kuva uno munsi ugiye kuraba ibitaboneka. Nimba ari amasezerano Imana yaguhaye, Imana izoyashitsa. Nimba utararonka umwana, nuhangaraye ku bantu bavuga, gumayo. Isaha y'Imana nkuko Mose yagendewe, nawe uzogendegwa. Igituma kenshi taragendegwa nuko atagicu kigutwikiriye. Nta gicu kigutwikiriye kubera iki? Kuko wibereye mu zonga misi yose. Uguma mu vyisi, uguma widoga, uguma wihebura. Ariko ni wagenda ku musozi misi yose,
nuvuga yuko igicu kizomanuka kigutwikire nta kizohinduka nazo kubona azabona kuri wa wundi, ariko uzoba kuregereza umunsi wo kumva ijwi ry'Imana. Mose yumvise ijwi ry'Imana ku munsi w'indwi, iyo minsi 6 yose yaguma ngaho yicaye nk'ikigugu, ariko ntari ikigugu, kwesa amaso ku bitaboneka, aravuga ati hari icyo Imana yambwiye ndakirindiriye. Rero nawe nimba urindiriye, nurindire mu gitanda, nurindire mu kwitoga, akurindire ku mavi, urindire imbere y'Imana utidodomba. Isaha y'Imana izogera ugendegwe, ndiho. Abaho umugisha.